Ndabaramukije abakunzi ba Ganawe TV tongeye kugaruka nk'abakinyi ba comedy tukina nyene kubijanye n'ubutito twagomba tubabaze ikintu gituma tumenya kahise ku Burundi ibi bitito imigani ibisokozo amadaciye kure jewe mbona ngaha nitwa Kari munyungu TV ro comedy hama nawe Gashariza hama kya mumpaye sawa tugomba dukinire hamwe ubutito turatanguye fise inkoko zibiri imwe ntiryama itabonye iyindi imwe ukacuyiga kugira iyo yindi ryame vyogenza gute kugira yindi ryame uwo manza ukagura ikiyo hama ugashira haryaza hora zirara kubera iyindi shiziribona yibaza kari zibiri we bisanko wagitoye majambo make wagitoye we ari cyo warufise ushu nuko woza n'iyindi kazira yibona ku ruhande oya inyishu yacu ni kugura ikiyo gashira iruhande kaguma yibonayo kibazani ya indi nyene biri kumwe hama igikwirikira fise ubwato bujamwo ibiro 100 nkabafise umugore n'umugabo bapima ibiro 100 nkabafise n'abana babiri bapima ibiro 55 hugira ujabukane abo bantu bigenza gute kugira bajabuka ubwo bwato abo ba mama ho manza agatangura abo bana ibiro 55 hama bagashika ku musozi akacagaruka umwana umwe akacahanye nawe yiwe akaca twara ubwo bwato hama akaca wa mwana yasigarara ku musozi aho uwo mwana ari ku musozi akacongera akagarukana agahereza wa mwana mutoyi bakagenda bajanye akacongera akagarukana umwana umwe wa 50 akacagendanye nawe yiwe ashikanye ku musozi akacaka akana kasigarayo kacaba kaza gutora kakandi ka 50 nuko hama nawe ufise ico wishu ni uko ufata ubwo bwato akatwara umwe w'ibiri 100 hama agahereza uwo wundi w'ibiri 100 nuko were uraducanga kweri isi comedy wereka kuducanga asi comedy gute none ni wumva ko vyumvikana wavuze ko twara ibiri 100 none abana bo busizi nyuma ucu bahera urarungika mu mazi hama bakagenda wewe rero wewe isi comedy urumva uko bigenza ubwato bwojamwe abana babiri bafise bapima ibiro 55 bakagenda umwe agasigarayo uwundi akazana kaca hanyi nawe yiwe akagenda wa mwana asigara akongera akazana bwa bwato cyongera akagenda ari babiri wa mwana umwe akacazana so agacagenda undi akacazana cyongera akagenda ari babiri katugenda ukakwirikira fise abana indwi babiri n'abasirikare umwe n'umusazi bane n'abaganga niki ni inka nawe ni mwari mwayivuganye ko muce muruza kori oya sawa ico cyo mwagitowe teka tuje ugakwirikira fisiye inzu y'imiryango ibiri iyo nuguru yumwe uwinyuma uba wiyugaye fise n'abana beshi iyo ntumye umwe nagaruka kuko simbanda nk'imukeneye niki cyo ni kibiriti nawe umwami majambo make niki nurukenke gw'ikibiriti we wagitowe ni kibiriti je barahanze barakuzi sawa tugiye ukindi ufise impene n'ingwe n'imifyuka ukeneye kubijabukana uruzi kugira ubijabukana uruzi wobigenza gute utangura ingwe kandi usanga impene yari y'imifyuka wowe bigenza gute utangura imifyuka ingwe nayo iki impene oya uri kuranyiba ndiko nakwiba gute oya utangura impene ego hama ugasubira imifyuka hama intare oya urumva utwaye impene kubera ingwe itaga imifyuka kacu utwara imifyuka ngo garutse utora ingwe utusanga ya mifyuka ashira hari impene yayiriye
wewe bigenza gute cabananiye ndacishura oya utwara ingwe uhejeje gutwara ingwe ukaca utwara imivyuka utwara imivyuka hanyuma ukaca ugaruka mu nyuma ugatwara impene oya wotangura impene ukayitwara hama ugaca ugaruka ugatora imivyuka ukayitwara ugaca ufata impene ubwo nyene ukayigarukana ugaca wongera ugatora ingwe ukayisubiza hariya ugaca ugaruka ugaca utora impene kandi kabazo nyene kadatevye sawa naco ndafise akabazo uyarorera gatoyi ibati rivahe ibati ku mufundi we nawe mu ntoboro intoboro gisigura harya baba bacumisa umusumari niho ripfa bisigura yuko ibati riva ryari baryatoboze sawa turakwirikira wari uvuze ufise ikibazo ciki ikibazo ndari ngomba kukubaza fise imbwa yitwa dumbwi nkaba fise n'igiti kiri hagati mu mazi kiriko imyembe kugira umanura imyembe wobigenza gute wofata ibuye urumva yego ugatera mu mazi kavuga dumbwi iciza suko nyene nuko nyene ufata ibuye ugatera mu mazi ica yibaza ko ari boss ahamagaye kigenda hama nawe cugira hano cumanura imyembe sawa we nuko nyene hama fise igiti c'umwembe gicungwa n'imbwa hakaba iruhande yaho hari umubosi aba yicariye nyene aguma arabimbwa ukuntu genza ageze aho hirya akayigaburira kugira iyo mbwa wizubaze w'imyembe wobigenza gute iyo mbwa no kwiruka nawe wovuga ati dogi ukaciva wofata ivyondo ukabitera wa mubosi agoma yicaye aho akanigana avuga yambwa ikati zacu bibaza ko bayihamagaye hama ukabona ukuntu wiba imyembe hama ikikwirikira hagati y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi hari umugabo ahagaze aryama iminota 10 naho ugira uve mu Burundi uja mu Rwanda uhagenda iminota 10 ushitse kuri uwo mupaka uwo mugabo aca kubona acugira asubira inyuma nogira uve mu Burundi uja mu Rwanda wobigenza gute ugenda usubira inyuma gute uvuye mu Rwanda uriko urava mu Burundi uja mu Rwanda yego ushigenda kinyuma uva mu Burundi hama wa muntu yicaye wa wundi acunze ku mupaka aca yibaza yuko uje uva hari ya muntu ze mu Rwanda hama akaca kubwira ati ngo subira inyuma niko je no bivuga hama wewe wivuga kwiki ukuntu byogenda wogenda ugeze aho nyene ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ukaca uhindukira uraba mu Rwanda hamwe acavuga ati subira iyo uvuye mu Rwanda mwabitoye mwese uriko uraza uva mu Burundi woza hagirya mugabo agiye gukanguka gacuruhongera ugahindukira ukabiuvuye cayibaza uri kuva mu Rwanda cyo ngakugwamaga ati ngo subira uvuye ukabona ukuntu urose kugenda hama rero kubadukwirikiranya abakunzi ba Nawe TV murakoze hama kwa tugiye kubabwira kusobanuro bijanye n'isobanuro y'uko tuntimba twihenze durire muri comment mwibuke gushirako like and share sawa murakoze hamwe nayaga Nawe TV ubwenge ni wo